aho muri hose reka ndabaramutse ndabashimire mege mwakoze subscribe ndabaha ikaze namwe mutarayikora mukomeze gukanda subscribe maze dukomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako mufungura n'agakenge kugira ngo inkuru tugizikora muzibonere ku mwanya maze tujane mu kumenya byinshi biba biriko biratembera hirya no hino na cyane mu gisata cy'imyidagaduro hano mu Burundi iwacu kwisonga no hanze yabwo. Ni byinshi biba kuba ririmbyi canke kubakora ibikorwa bitandukanye bahingura na cyane ibidukorera ku mbuga nkwaniro bigatuma biteza imbere. Umuririmbyi Satubi ati igihugu cy'u Burundi gishobora kuba kibura n'imiburiburi ibihumbi 100 by'amadolari y'amanyamerika ku gice canke kuri trimestre imwe biciye ku kubura official YouTube agreed license. Official YouTube agreed license ni uruhusha gwemera yuko YouTube ishobora gukorera mu Burundi maze bigatuma natwe twinjiza amafaranga. Aba content creators ni benshi cyane hano mu gihugu cy'u Burundi 12% yarihwa aba content creators mu Burundi aja mu bindi bihugu nkurikije contrat ya distribution yanje. Ibyo ni ibyashikirijwe n'umuririmbyi Satubi ariko asigura ico kubura uruhusha mpuzamakungu canke ibiro vya YouTube hano mu Burundi iwacu. Ibi rero byicira abaririmbyi n'abahinga batandukanye bakorera mu gisata c'imyidagaduro canke abakorera ibikorwa byabo na cyane kuri YouTube. YouTube rero iyo uyikorerako tutababeshe YouTube irahemba abayikorerako, ariko kugira ngo YouTube iguhembe bisaba ibintu byinshi cyane. Ibyo byinshi bisaba mu Burundi hariho ikintu tudashobora kuronka kandi cyo kintu kiri kwisonga cyane. Ni cya kintu ngawe yaje kuvuga cyitwa YouTube agreed license. Iyo license ni yemerera urubuga rwa YouTube kugira biro ngaha mu Burundi maze bigakorana n'ibiro byo mu bushikiranganje bujejwe gutumanako amakuru maze twege dukora ibi bintu bitandukanye ducisha ku mbuga ngurukana bumenyi na cyane kuri YouTube bigatuma dushobora gukorera amafaranga. Ndaguhaye akarorero rumwe mu rubuga rwa mbere kuri YouTube mu gihugu cy'u Burundi rukurikiranwa cyane kandi gungiza amafaranga menshi, rukurikiranwa n'abarenga ibihumbi 987. Ubwo rubuga nuruhe canke iyo YouTube channel ni iyihe? Ni YouTube channel yitwa Kanguka Français. Ni iya Chris Ndikumana. Abakristo benshi bo bashobora bitahura kuko ibya Kanguka barabizi. YouTube channel niyo YouTube channel ya mbere ubyanku byemere yinjiza amafaranga menshi mu gihugu cy'u Burundi, ni nayo ya mbere ikurikiranwa gusumbya izindi zose zihari z'abarundi, ariko ndiko ndavuga ku kwezi kumwe bivanye nuko muri uko kwezi bakoze. Kanguka Français YouTube channel ya Chris Ndikumana ishobora kwinjiza amafaranga y'amadolari y'abanyamerika ari hagati y'igihumbi n'amajana 219, aho ni mu madolari y'amanyamerika. Ku mwaka ishobora kwinjiza ayari hagati y'ibihumbi 14 n'amajana 6 n'ibihumbi 232 n'amajana 9. Ayo n'amadolari y'amanyamerika, aho ni ku mwaka. Biravana nuko umuntu aba yakoze, nimuhavure mugira ngo ayo ategerezwa kuboneka. Uti bigenda gute? Jewe iyi nkuru kugira ngo ndayibone izi statistique ndazironke, sijeyo gusa n'abandi benshi bashobora kuba bakora ubushakashatsi butandukanye na cyane kuri ibintu by'imbuga hwaniro. Ushobora kwifashisha urubuga bita socialblade.com maze nawe ukagenda uraba izindi YouTube channel zitandukanye z'aba content creators kwisi uko zinjiza. Ariko ibiharuro ngaha baguha, it is an estimated monthly earnings or estimated yearly earnings. Nukuvuga ni ibiharuro ngereranyo canke ibiharuro fatizo by'amafaranga YouTube channel ishobora kwinjiza ku kwezi canke ku mwaka. Ibi biza gutuma YouTube channel zose ushobora kubona ati uye estimated revenue yiwe ku kwezi ishobora kuba ingana uku, estimated revenue yiwe ku mwaka ishobora kuba ingana uku. Akenshi uru rubuga rutanga izi statistics
rufatiye ku mafaranga uba waheruka kuronka mu kwezi kuba kwaheze, rufatiye kuri statistics za YouTube channel yawe ukuntu ibintu byawe birabwa. Ariko kenshi iki giciro cyo hasi gitangura hari gihe ubu nakirenza ku kwezi. Mfatiye kuri ibi biharo rero, hari n'izindi YouTube channel nyinshi ushobora kuja kuri socialblade.com maze nawe ukavyirabira ukamenya uko YouTube channels zo ngaha mu Burundi nyinshi zishobora kuba zinjiza canke n'izindi zo hanze, bikagufasha gutahura how ibi bintu bikora, ukabitahura maze bigatuma nawe umenya ico ukwiye gufata canke ingingo wafata kugira ngo ushobore gutangura gukorera amafaranga kuri YouTube. Ibi rero biraza gutuma ngaruka kuri rya jambo Satbi yashikiriza mu kinyamakuru Akeza.net. Amaze kuvuga ibi, jewe naciye mvuga ati reka nanje ngire ico mvuze kuko nanje ntahura byinshi kuri ibi. Bigusaba kuba ufise YouTube channel, bigusaba gukora ibiganiro canke ama video canke inkuru zitandukanye zikarabwa, hanyuma ugakwiza amasaha 4,000 ukagira n'aba abone 1,000 kugira ngo ushobore gusaba uruhushya gukora amafaranga kuri YouTube kugira ngo bikunde. Aha rero hacaza cya kibazo cy'uko Uburundi buhahombera amafaranga. Uti buhahombera amafaranga gute? Amafaranga buhomba nuko wega kugira ngo tumonetizing our YouTube channels bisaba yuko tubesha YouTube yuko tuba mu bindi bihugu tukaza kudevia. Nk'akaroro nkacane fata YouTube channel yanje nkayishira nko mu gihugu ca Kenya, urumva YouTube cifata yuko jewe ndi umunya Kenya, ntifata yuko ndi umurundi muri ico gihe. Hari amafaranga acha aza yikori akaja muri Kenya, hakaba n'ayandi yikori kandi aja muri Amerika. Urumva yuko hantu hari ibyo igihugu kihahombera. Hiyongereye kuri ibi, jewe ndashobora kuronka utwo duke na rose, bigatuma ya license ibonetse, bya biro bya YouTube ibonetse ngaha, ya monetization ibaye eligible in Burundi, bigaca bituma leta igira aba content creators benshi maze dovize rikishuka kujya ku musenyi wo muri Tanganyika my friend. Mu bindi bihugu aba content creators bakora ibintu byinshi biteye ubwoba my friend. Nk'ubu nkaje nk'akarorero, wewe ukaza ukaraba video zanje ugakurikirana ibintu byanje, ukazubona nje nko ugatumbi waho cyangwa ugatumbi wacu, mfasha nk'ishure ryose nkabakubita amakaye, etablissement yose nkaza nkabagurira amadafutara abana bakiga. Urumva yuko bya bintu cyo bagira iki bica bituma igihugu hari iyindi nyungu yunguka. Ya mafaranga bari kuza guterera ryashure kubera ko hari abantu baba bagize ico baterera kubera ko bakunda igihugu, bica bituma ryashure hari amafaranga ritaza kugira iki gukoresha. Canke nk'undi mu YouTuber canke undi mu content creator, haba kuri YouTube canke kuri Facebook, ibi bintu byose hose birakenewe. Dukeneye license ya YouTube, tugakenera na license ya Meta kugira ngo, kubera ko Meta yo ikombininga social media zitandukanye, harimo Instagram, harimo Facebook, harimo na Threads, hakabamo na WhatsApp. Ariko WhatsApp yoyo it doesn't pay, ntabwo iriha aba content creator canke abantu bayikorerako. Ariko Meta ifise imigambi myinshi kuri abo bantu bakora ibyo bintu. Aho rero niho ngarukirije. Buba ngiye kubategurira ikigwa cy'ukuntu ibintu by'imbuga bikora, ndabigisha uko YouTube hemba, uko nawe wogira YouTube channel bigatuma ukorera amafaranga, nuko wotanguza ibi bintu maze bigatuma ushika kwiterambere rirama. Ubu butumwa ariko nta hari tubwerekeza ku barongozi bacu. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu n'umujyama wo gwaruka turabizi, ariko natwe agerageze bino bintu nabyo bishobore kujamwo inguvu. Bishobore kujyamo inguvu kugira ngo natwe dushobore kugira ico duterereye mu iterambere ry'igihugu, kuko nka jewe ntunzwe n'umunwa, nta kindi kintu ndya atari umunwa. Ndabibutse yuko abantu mukeneye kwamamaza nukundondera mukanyandika cyangwa mukantelefona tukabiyaga kugira ngo ibintu byanyu bice mu ma video n'inkuru nkora maze bishobore gushika kure. Mfise imbuga zitandukanye kuri YouTube, kuri Facebook, Instagram, ndafise na group WhatsApp, Telegram channel, nukuvuga aho hantu hose na Twitter ndahari, bituma aho hantu hose ndahacisha bya bikorwa byawe maze bikamenyekana mu kanya sase, abantu benshi bakabimenya.
abantu benshi bamaze kubimenya nawe barakugana ukunguka nanje nkunguka tukagira iki tugasahiriza mu iterambere ry'igihugu. Je nukuvuga ndiko ndakora akazi leta ntibiza kuyigora iza gumparura mu bashomeri ahubwo nanje ngira ico ngira iki ico nterereye. Reka ndagushimira kandi subscribe ndagusabe kuyikora utarayikora maze kumaze kubana 100% gatanu kuri kenzi kako maze tubone no mu bindi biganiro bitandukanye kandi like comment and share kugira ngo ibintu dukora bishike kure benshi babimenye. Si wenyine ukeneye kugira ubumenyi, reka ndagushimira wakoze, Imana iguhezagire.